Muraho neza bakunze umupira w'amaguru cyangwa se ruhago mu isi. Ese wari uzi ko igikombe cy'isi ari cyo gikombe gikurikirwa n'abantu benshi kurusha ibindi birori byose biba muri siporo mu isi? Buri myaka ine amaso y'isi yose abareba amakipe y'ibihugu bigiye bitandukanye ahatanira igikombe cy'isi kurusha ibindi. Mu myaka irenga 95 ishize, igikombe cy'isi cyaduhaye ibyishimo bitazibagirana mu mateka y'isi, kuva ku gihangange Pele, Maradona, Ronaldo, Zinedine Zidane kugeza kuri Lionel Messi. Buri rushanwa ryanditse amateka yaryo, ndetse kandi buri gisekuru kikaba kigira intwari zacyo. Muri iki kiganiro tugiye kurebera hamwe amateka yose arambuye y'igikombe cy'isi kuva cyatangira mu mwaka wa 1930 mu gihugu cya Uruguay kugeza ku gikombe cy'isi cya 2026 kigiye kubera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Canada ndetse na Mexico. Muri iki kiganiro kandi turanarebera hamwe n'ibitego byatsinzwe muri buri rushanwa ndetse n'abatwaye igikombe cy'isi. Niba ukunda amateka ya ruhago, kanda kuri like, subscribe ndetse kandi usangiza abandi kino kiganiro zibakunda ruhago. Nge ndisiyera umuhumuza, mbahaye ikaze mu isi ya ruhago. Mu 1930 ikipe y'igihugu ya Uruguay bwa mbere mu mateka niyo yaje kwegukana igikombe cy'isi. Iki ngiki ni igikombe cy'isi cyari kibaye bwa mbere mu mateka ndetse kandi cyakirwa n'ikipe y'igihugu ya Uruguay iza kucyegukana. Iki gihe ibihugu 13 nibyo byo bitabira igikombe cy'isi. Umukino wa nyuma urangiye ikipe y'igihugu ya Uruguay itsinze ibitego 4 kuri buri kipe y'igihugu ya Argentine. Iri ngiri ni irushanwa ryatsinzwemo ibitego 70 byose. Uruguay yabaye ikipe ya mbere yegukanye igikombe cy'isi bwa mbere mu mateka y'isi ndetse no mu mateka y'abanya-Uruguay. Mu 1934 ikipe y'igihugu y'Ubutaliyani yaje gutwara igikombe cy'isi. Iki ngiki n'ubundi ni igikombe cy'isi cyabereye mu gihugu cy'Ubutaliyani. Ibihugu 16 nibyo byo bitabira igikombe cy'isi. Umukino wa nyuma ikipe y'igihugu y'Ubutaliyani yaje kunyagira ikipe y'igihugu ya Czechoslovakia ibitego 2-1. Iri ngiri ni irushanwa ryabonetsemo ibitego 70 byose. Ubutaliyani buza kwegukana igikombe cy'isi bwa mbere mu mateka yabwo, akaba n'icyo gikombe cy'isi cya kabiri cyitabiriye mu mateka y'isi. Mu 1938 Ubutaliyani bwaje kongera gutwara igikombe cy'isi cya kabiri kikurikiranya, akaba ari igikombe cy'isi cyabereye mu gihugu cy'Ubufaransa. Ku mukino wa nyuma ikipe y'igihugu Butaliyani yatwaye igikombe cy'isi inyagiye ikipe y'igihugu ya Hongrie ibitego 4-2. Ibitego byose byabonetse muri rushanwa mu 1938 n'ibitego 84. Ubutaliyani buri ikipe y'igihugu ya mbere mu isi itwaye igikombe cy'isi inshuro ya kabiri ikurikiranya. Mu 1942 ndetse no mu 1946 iki gihe nta gikombe cy'isi cyabaye kubera ibibazo by'intambara ya kabiri y'isi yose. Mu 1950 tugaruka mu gikombe cy'isi, akaba ari igikombe cy'isi cyabereye mu gihugu cya Brazil. Uyu nguyu akaba ari umukino uzwi nka Maracanazo. Aka kazina kakaba karaturutse ku mukino wa nyuma ikipe y'igihugu ya Uruguay yatsinze n'ikipe y'igihugu ya Brazil ibitego 2-1. Ibitego byose byabonetse muri rushanwa ni ibitego 88. Uruguay iza kwegukana igikombe cya kabiri mu mateka yayo itsinze ikipe y'igihugu ya Brazil ibitego 2-1. Mu 1954 muri Switzerland ikipe y'igihugu y'Uburengerazuba bw'Ubudage bwaje gutwara igikombe cy'isi bunyagiye ikipe y'igihugu ya Hongrie ibitego 3-2. Ibitego byose byabonetse muri rushanwa ni ibitego 140. Iki gikombe cy'isi nacyo gikombe cy'isi cyabaye bwa mbere mu mateka gitsinzwemo ibitego byinshi kurusha ibindi bikombe by'isi byose byari byarabanje. Mu 1958 nibwo habaye kuzamuka kw'igihanganye Pele muri ruhago. Iki ngiki ni igikombe cy'isi cyabereye muri Suwede. Ku mukino wa nyuma w'iki gikombe cyo mu 1958 ikipe y'igihugu ya Brazil yaje kunyagira ikipe y'igihugu ya Suwede yacyo kino gikombe ibitego 5-2. Ibitego byose hamwe byabonetse muri rino rushanwa ni ibitego 126. Ahangaha akaba ari igihangange Pele cyatangiye kwamamara mu isi, hanyuma Pele ahinduka umwami wa ruhago mu isi. Mu 1962 ikipe y'igihugu ya Brazil yongeye gutwara igikombe cy'isi. Iki ngiki ni igikombe cy'isi cyabereye mu gihugu cya Chile. Ku mukino wa nyuma ikipe y'igihugu ya Brazil yatwaye igikombe cy'isi inyagiye ikipe y'igihugu ya Czechoslovakia ibitego 3-1. Ibitego byose byabonetse muri kino gikombe cy'isi ni ibitego 89. Brazil yegukana igikombe cya kabiri cy'isi kikurikiranya nyuma y'ikipe y'igihugu y'Ubutaliyani. Mu 1966 Ubwongereza nibwo bwatwaye igikombe cy'isi bwa mbere mu mateka. Iki ngiki akaba ari igikombe cy'isi n'umuri cyabereye mu gihugu cy'Ubwongereza. Ku mukino wa nyuma ikipe y'igihugu y'Ubwongereza yatwaye igikombe cy'isi inyagiye ikipe y'igihugu Budage bw'Uburengerazuba ibitego 4-2. Ibitego byose byabonetse hamwe muri rushanwa ni ibitego 89. Ni nabwo bwa mbere gusa ikipe y'igihugu y'Ubwongereza iheruka igikombe cy'isi. Mu 1970 ikipe y'igihugu ya Brazil y'ibihe byose yaje kongera gutwara igikombe cy'isi, akaba ari igikombe cy'isi cyabereye mu gihugu cya Mexico. Ku mukino wa nyuma ikipe y'igihugu ya Brazil yanyagiye ikipe y'igihugu y'Ubutaliyani ibitego 4-1. Ibitego byose hamwe byabonetse muri ino rushanwa ni ibitego 95. Brazil itwara igikombe cy'isi cya gatatu gutyo bikomeza kuyobora urutonde rw'ibihugu bifite ibikombe by'isi kurusha ibindi muri iyo myaka. Mu 1974 ku cyiswe Toto Football Iki ngiki ni igikombe cy'isi cyabereye mu gihugu cy'Ubudage. Ku mukino wa nyuma ikipe y'igihugu y'Iburengerazuba bw'Ubudage
yaje gutwara igikombe cy'isi inyagiye ikipe y'igihugu ya Netherlands ibitego 2-1. Ibitego byose hamwe byabonetse muri irushanwa ni ibitego 97. Mu 1978 ikipe y'igihugu ya Argentine yatwaye igikombe cy'isi, n'ubundi akaba ari igikombe cy'isi cyari cyakiriwe n'ikipe y'igihugu ya Argentine. Argentine iki gihe yatwaye igikombe cy'isi inyagiye ikipe y'igihugu ya Netherlands ibitego 3-1. Iri rushanwa akaba ari irushanwa ryabonetsemo ibitego 102 byose. Argentine itwara igikombe cy'isi bwa mbere mu mateka yayo, itsinze ikipe y'igihugu ya Netherlands ibitego 3-1. Iri rushanwa ikaba ryari ryakiriwe n'ikipe y'igihugu ya Argentine. Mu 1982 ikipe y'igihugu y'Ubutaliyani yaje kongera gutwara igikombe cy'isi, n'ubundi iki gikombe cy'isi kikaba cyakiriwe Ubutaliyani iki gihe bwatwaye igikombe cy'isi bunyagiye Ubudage bw'Uburengerazuba ibitego 3-1. Ibitego byose byabonetse muri rino rushanwa ni ibitego 146. Iyi ngiyi yari rekodi nshyashya yubatse ibitego byinshi byari bimaze kuboneka mu rushanwa ry'igikombe cy'isi. Mu 1946 Maradona iki gihe nibwo yamenyekanye cyane. Iki ngiki ni igikombe cy'isi cyabereye muri Mexico. Ku mukino wa nyuma ikipe y'igihugu ya Argentine itwara igikombe cy'isi inyagiye ikipe y'Ubudage bw'Uburengerazuba ibitego 3-2. Ibitego byose byabonetse muri rino rushanwa ni ibitego 132. Diego Maradona iki gihe yabaye umwami wa ruhago ndetse kandi ahinduka umwami wa rino rushanwa mu 1986. Mu 1990 Ubudage bwaje kongera gutwara igikombe cy'isi. Iki gihe akaba ari igikombe cy'isi cyabereye mu gihugu cy'Ubutaliyani. Ubudage bw'Uburengerazuba iki gihe bwatwaye igikombe cy'isi butsinze ikipe y'igihugu ya Argentine igitego 1-0, bitandukanye nuko byari byagenze mu mwaka wa 1986 aho Argentine iki gihe yatwaye igikombe cy'isi inyagiye Ubudage bw'Uburengerazuba ibitego 3-2. Iki gihe rero Ubudage bw'Uburengerazuba bwaje kongera kwisubiza igikombe cy'isi butsinze Argentine igitego 1-0. Iri rushanwa ryose ryatsinzwemo ibitego 115. Mu 1994 ikipe y'igihugu ya Brazil yaje kongera gutwara igikombe cy'isi cyabereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu mukino warangiye ikipe y'igihugu ya Brazil inganya ubusa ku busa n'ikipe y'igihugu y'Ubutaliyani. Brazil itsinda muri penalty. Iri rushanwa ryose ryabonetsemo ibitego 141. Mu 1998 ikipe y'igihugu y'Ubufaransa bwa mbere mu mateka yatwaye igikombe cy'isi, ndetse kandi iki gikombe cyari cyakiriwe n'ikipe y'igihugu y'Ubufaransa. Iki gihe Ubufaransa bwatwaye igikombe cy'isi bwandagaje ikipe y'igihugu ya Brazil ku bitego 3-0. Iri rushanwa ryabonetsemo ibitego 171. Ubufaransa butwara igikombe cy'isi bwa mbere mu mateka. Mu mwaka wa 2002 ikipe y'igihugu ya Brazil yaje kongera gutwara igikombe cy'isi. Iki ngiki akaba ari igikombe cy'isi cyari cyakiriwe n'ibihugu bibiri ari byo Buyapani ndetse na Korea y'Epfo. Ku mukino wa nyuma ikipe y'igihugu ya Brazil yatwaye kino gikombe cy'isi itsinze Ubudage ibitego 2-0. Ibitego byose byabonetse muri rino rushanwa ni ibitego 161. Mu mwaka wa 2006 ikipe y'igihugu y'Ubutaliyani yaje kongera gutwara igikombe cy'isi. Iki ngiki akaba ari igikombe cy'isi cyo cyabereye mu gihugu cy'Ubudage. Ubutaliyani umukino warangiye ari igitego 1-1 n'ikipe y'igihugu y'Ubufaransa. Ubutaliyani buze gutsinda muri penalty. Ibitego byose hamwe byabonetse muri rino rushanwa ni ibitego 147. Mu mwaka wa 2010 bwa mbere mu mateka y'Abanya-Espagne Espanyol baje gutwara igikombe cy'isi bwa mbere mu mateka mu mwaka wa 2010. Akaba ari igikombe cy'isi cyo cyabereye ku mugabane wa Afurika. Iki ngiki akaba ari igikombe cyabereye muri Afurika y'Epfo. Abanya-Espagne batwaye igikombe cy'isi batsinze ikipe ya Netherlands igitego 1-0. Iri ngiri ni irushanwa ryabonetsemo ibitego 145 byose. Ikipe ya Espagne itwara igikombe cy'isi bwa mbere mu mateka gutyo. Mu mwaka wa 2014 Abadage bongeye gutwara igikombe cy'isi. Iki ngiki ni igikombe cy'isi cyabereye mu gihugu cya Brazil. Ku mukino wa nyuma Abadage batsinda ikipe y'igihugu ya Argentine igitego 1-0. Iri ngiri ni irushanwa ryabonetsemo ibitego 171. Umukino wamamaye cyane utazibagirwa mu mateka y'isi ni umukino umunsi Ubudage bwanyangiraga ikipe y'igihugu ya Brazil ibitego 7-1. Mu mwaka wa 2018 ikipe y'igihugu y'Ubufaransa yaje kongera gutwara igikombe cy'isi. Iki ngiki ni igikombe cy'isi cyabereye mu gihugu cy'Uburusiya. Ku mukino wa nyuma ikipe y'igihugu y'Ubufaransa itwara igikombe cy'isi inyagiye ikipe y'igihugu ya Croatia ibitego 4-2. Ibitego byose hamwe byabonetse muri rino rushanwa ni ibitego 139. Mu mwaka wa 2022 ikipe y'igihugu ya Argentine yongera kwinyera mu isunzu itwara igikombe cy'isi. Iki gihe ikipe y'igihugu ya Argentine yatwaye igikombe cy'isi nyuma y'uko umukino warangiye ibitego 3-3 ingana ikipe y'igihugu y'Ubufaransa. Argentine iza gukomeza muri penalty. Akaba ari igikombe cyakina mu gihugu cya Qatar. Ibitego byose hamwe byabonetse muri rino rushanwa ni ibitego 172. Lionel Messi iki gihe yasoza amateka ye atwaye igikombe cy'isi bwa mbere mu mateka ya Lionel Messi. Mu mwaka wa 2026 ni igikombe cy'isi gitegerejwe n'abantu benshi, kikaba kizabera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, muri Canada ndetse na Mexico. Bwa mbere mu mateka y'isi iki gikombe cy'isi kizitabirwa n'amakipe 48 aho kuba amakipe 32. Kugeza muri Kamena mu mwaka wa 2026 iri rushanwa ririmo cyangwa se rikaba ritegerejwe gukinwa muri uyu mwaka wa 2026. Bityo ibisubizo byaryo cyangwa se bizava muri rushanwa bikaba bitari byamenyekana kuko n'umudirektere ryatangira. Ibihugu byatwaye ibikombe by'isi kurusha ibindi muri iyi myaka. Ikipe ya mbere ni ikipe y'igihugu ya Brazil ifite ibikombe 5 by'isi. Ikipe ya kabiri ikurikira ni ikipe y'igihugu y'Ubudage aho ifite ibikombe 4 by'isi. Ubutaliyani bukaba bwa gatatu n'ibikombe 4 by'isi. Argentine ikaba ya kane n'ibikombe 3 by'isi.
Uruguay ikaba iya kabiri n'ibikombe 2 by'isi, Ubufaransa bukaba ubwa gatandatu n'ibikombe 2 by'isi, Ubwongereza ndetse na Espagne biza mu myanya ya nyuma mu bihugu 8 bifite ibikombe by'isi, uko bino bihugu byose hamwe buri gihugu kibitseho igikombe kimwe cy'isi. Mu myaka irenga 95 ishize, igikombe cy'isi cyagiye kiduha ibyishimo bigiye bitandukanye bitazibagirana mu mateka y'isi, kuva ku gihangange Pele, Maradona, Ronaldo, Zinedine Zidane kugeza kuri Lionel Messi. Buri rushanwa ryanditse amateka yaryo, ndetse kandi buri gisekuru kikaba kigira intwari zacyo. Ese mu by'ukuri ni ikihe gikombe cy'isi wakunze kurusha ibindi? Andika igitekerezo cyawe hasi muri comment. Niba wakunze kino kiganiro kandi kanda kuri like ndetse na subscribe, ndetse kandi uko n'ukanda kunzogera kugira ngo ujye gukenera ibiganiro byacu bitambuka buri munsi. Njye Gitsiro Muhumuza, ndabashimiye cyane.